kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza amakuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane, ariko muri ano makuru mukaza kumvamwo amazina y'abategetsi be n'ibihangange bikomeye cane mu butegetsi na politike y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu magambwe CNDD FDD. Turazogaruka cane cane ku binyegezwa biriko biravugwa kw'ihinguriro ry'ishirahamwe Itracom rihingura ifumbire ya FOMI ryegukira umugwizatunga Direni Gacika batazira ziranotse, ryuguruwe icese kugenekerezo ya 28 ruheshi mwaka wa 2025 mu gihugu ca Tanzania, akaba hari ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Haravuga yuko hari abagwizatunga ndetse n'abanyepolitike benshi binyegeje muri iyi dosiye, ndetse kandi akaba ari n'amasezerano yabayeho hagati y'igihugu cya Tanzania ndetse n'umugwizatunga ziranotse, gusa Tanzania ikaza kumwigarika mu nyuma. Gusa imbere ko tubitangura, reka ndabibutse yuko irori vy'iryo yugururwa vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu cya Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Ishirahamwe Itracom Holding Limited muri Tanzania rikaba rifise ubushobozi bwo guhingura ifumbire ingana n'umuliyoni w'itoni ku mwaka, rikaba rihingura kandi ubwoko 13 bw'ifumbire. Benshi baribuka ivyabaye mu mwaka wa 2023 ubwihinguriro FOMI ryegukiriye umugwizatunga Adrien Gacika batazira ziranotse. Binavugwa yuko benshi mu bahora begere cyane umuhisi Petero Nkurunziza bafisemo imitayi ihambaye cyane ryari riko ririgizwayo na Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse n'abandi bagenzi biwe. Ubundi birazwi yuko imbere y'umwaka wa 2015 umudandaza Adrien Gacika batazira ziranotse atarazwi cyane mu bwizatunga bakomeye mu Burundi, ariko mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 izina ziranotse ryaramamaye mu gihugu rihinduka akarorero k'icamamare mu butunzi. Ihinguriro FOMI ryiwe ryubatswe muri ico kiringo nyene ryaje ridasanzwe. Ni ihinguriro ryagenderwa n'ibihangange cane cane Nkurunziza na Bunyoni. Ihinguriro ryavugwa cane mu majambo y'umukuru w'igihugu kugeraho umuntu yayoberwa ko ari ihinguriro ryigenga canke ko ari irya leta. Ariko mu mwaka wa 2023 nyene FOMI yavugwa ko vyinshi. Ivuka rya FOMI ryavugwamwo inyuruzwa ry'umurwizatunga Evariste Nyandwi batazira amatwi, igandagurwa ry'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru, ubusuma bw'amafaranga ya leta bwoba bwakorwa bushigikiwe n'abategetsi bari bakomeye mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ndetse n'abandi baryita ihinguriro rya Nkurunziza na Bunyoni. Muri kino gihe amakuru ya FOMI na ziranotse yifashe neza, gusa mu myaka iheze ntiyari yifashe neza cane cane ku gataka ku Burundi. Binavugwa yuko ari ihinguriro ryari ryazanywe n'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bagenzi be bari bamwegereye cyane muri politike, bikavuga ko ari ryagombaga gusubirira FOMI mu kwisoko ryo kudandaza ifumbire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amatohoza akomeye yakozwe ku mamiliyaridi yoba yarateruwe mu kigega ca leta akajanwa muri FOMI. Perezida Ndayishimiye ndetse yarakunze no kuvuga ku bagwizatunga bahawe amadolari ya BRB bakayakoresha ibindi. Amasoko yacu yemeza ko mu bo Ndayishimiye yavuga harimwo ziranotse. FOMI yari yagirizwa gutanga ubuzi ku bategetsi birukanywe na Ndayishimiye, inakweka kuba inkingi ikomeye ya Generali Bunyoni. FOMI yabaye urubuga rushasha rw'intambara yari hagati y'abitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza n'abitwa ko ari abayoboke ba Ndayishimiye. Reka duse n'abasubira inyuma ho gatoye mu myaka y'ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza cane cane mu mwaka wa 2016 kuduga. Indwi ya nyuma ya Kigarama y'umwaka wa 2016 yari igenewe igikorane catunganywe n'umuryango wa Perezida Nkurunziza buri mwaka. Ico gikorane cabereye muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Umwe mu bagwizatunga bakomeye mu Rutana, Evariste Nyandwi batazira amatwi, yarasabwe imodoka zo kunguruza abantu baja mu gikorane kandi yarazitanze kiretse Jeep Prado yagenderamwo. Uyu yari umugumyabanga aterera cane CNDD FDD.
muri iyo minsi rero yarakunda kubwira abagenzi ko yitegura kwimukira i Bujumbura ahari ko huba kwihinguriro ryo guhingura ifumbire. Benshi bibwira ko ari ihinguriro ryiwe kubera yavuga ko azimuka ryatangura gukora. Abiwe yababwira ko yimirije kuba umuntu ahambaye cyane mu Burundi iryo hinguriro niryatangura. Abandi bo babona ko n'ubundi ahambaye. Matwi ntiyarazi ko rero ariko aba iminsi yiwe ya nyuma. Umugoroba ugeze abakuru bavuye mu gikorane barataha mu mahoteli ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Ku mugoroba rero w'igenekerezo ya 28 Kigarama uwo mwaka w'2016 abo bagabo batatu bahuriye muri bare ku Muco iraho mu Rutana. Baboneka nk'abari mu kanama gakomeye kuko nta wundi yararekuriwe kubajamwo. Abo bagabo yari umushikiranganje w'amatongo n'ibidukikije Emmanuel Niyonkuru, umugwizatunga Evariste Nyandwi batazira amatwi be n'umugwizatunga Adrien Gacike batazira ziranotse. Ico baganiriye ntikizwi. Ico bikoze cyari ryambaye kuko babandanije inama yabo ku mugoroba wakurikiye. Kwigenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'2016 babagabo batatu bahuye kwa kundi nyene ku hoteli bita 3M mu Rutana nyene. Ku mugoroba wakurikiye kwigenekerezo ya 30 Kigarama uwo mwaka Evariste Nyandwi yitavye itelefone y'umukozi w'iperereza mu Rutana yitwa Zashe niyo mwungere. Agiye ngo babonane ntiyagarutse. Imodoka y'amatwi yatowe bukeye kuri stade mu Rutana atawirimwo. Kuva ico gihe nta gakuru k'amatwi. Amatohoza yakozwe n'ishiramwe ryigenga Ndondeza yo yerekanye ko matwi yanyurujwe na bamwe mu bacungera President Nkurunziza bafadikanije n'uwatwara iperereza mu Rutana Jove Cishahayo. Igikorane cya Nkurunziza cyarangiye kugenekerezo ya 31 Kigarama mu mwaka w'2016. Umugoroba nyene umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yaciye araswa atashe ku rugiwe mu gisagara ca Bujumbura. Gutyo mu migoroba ibiri yakurikiye za nama zo mu Rutana babiri muri bamwe batatu bazibayemwo baba barakuwemwo hasigara ziranotse wenyene. Abo bagabo batatu boba bari baganira ibijanye n'ihinguriro fomi ryariko rirubakwa. Ni kibazo cibazwa ntawe uzigera bimenya na rirya tamatoza yo kuri yakozwe kunyuruzwa ry'amatwi n'igandagurwa rya Niyonkuru. Ubundi yahavuye yicwa muri ntwara n'umwaka w'2017 yabaye umukozi w'iperereza yahamagaye matwi imbere y'uko anyuruzwa. Yari yitwa Zashe niyo mwungere no ngaho nta matohoza yakurikiye. Fomiyo yabandanije kubakwa. Umukuru w'iperereza w'ico gihe Etienne Ntakarutimana kazaraja gufata amasanamu y'abakozi bayubaka maze bitangaza benshi bakibaza iyo ajana ayo masanamu. Ziranotse we yahavuye araba umuryango w'amatwi arawusubiza amamiliyoni yavuga ko yasigiwe n'amatwi be n'ikamyo yakoreshwa mu bikorwa vyo kubaka fomi. Mwaka w'2019 nibwo ihinguriro fomi ryuguruwe nk'uko vyagiye biragaragara. Mwijambo ryo kugurura fomi muri Nyakanga umwaka w'2019 President Nkurunziza yaravuze ko ari ihinguriro rihambaye rigira kabiri mu Burundi havuye Brarudi. President Nkurunziza yaragabishije wese yohirahira ngo ahungabanye iryo hinguriro. Mu majambo yagiye aravuga mu nyuma fomi yaregaruka ko kenshi cyane ivyo rihingura bikavugwa mu vyaranguwe na leta yiwe nk'uko vyavugwa ico gihe. Nk'uko amakuru abandanya abivuga, wumvirije amajambo Nkurunziza wayoberwa ko fomi ari ishiramwe ryigenga canke ishiramwe rya leta. Aho niho rero havuye ko benshi bibaza ko fomi ari ihinguriro bwite rya Nkurunziza. Amezi ane imbere y'uko fomi yugururwa icese yagendewe n'umushikiranganje w'umutekano Guillaume Bunyoni. Ni ibintu bitari bimenyerewe ko uwo mushikiranganje agendera amahinguriro. Navyo rero vyatumye benshi bibaza ko Bunyoni ashobora kuba ari muri bene iryo hinguriro na rirya yavugwa mu bunyonyezi bwinshi no kwihagira ibisata vy'ubutunzi vya leta. Fomi ntiyari ihinguriro risanzwe. Amafaranga y'igihugu agenewe kugura ifumbire yaje muri fomi. Ku mwaka nta miliyaridi menshi agenewe ico gikorwa. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwarondera ko naho amakungu yari yarafatiye ibihano leta yiwe. Amafaranga yagumye atangwa n'amakungu ajanye no gufasha abarimyi nayo nyene aja muri fomi kugura ifumbire. Intumbero yindi ya fomi kwari ukurondera ingene haboneka amafaranga mva makungu mu gushora ifumbire mu bihugu bitandukanye vya Afrika mu gihe henshi atahinguro nk'iryo bafise.
ni muri iyo ntumbero kumbure Nkurunziza yasigura impamvu amajana n'amajana y'amamiliyaridi y'igihugu yoba yaterwa avanwa muri banki nkuru y'igihugu BRB akajanwa muri FOMI. FOMI yatanguye ibonekesha ko ifise uburyo budasanzwe, abayobozi bayo bahembwa amamiliyoni menshi ku kwezi. Mu gihugu cyose harakuye amakuru ko umukozi wa FOMI aba ahembwa neza, ariko sivyo iyo bigeze ku bakozi bato bato nk'uko tuza kubibona mu kindi gice tuza kubashikiriza ciyi nkuru. FOMI yahavuye ivyara igisata cayo muri Tanzania. Iruhande ya FOMI Zeranotse yaranatanguje banki communautaire agricole du Burundi be na assurance inkinzo. Ivyo vyose bifatwa nka bamwe nk'ivyavuye mu mafaranga ya leta yari agenewe ihinguriro FOMI. Nk'uko amakuru abandanya abivuga kandi, uyu mudandaza atarazwi imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015 ariko agahinduka icamamare mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, koko niwe nyene ayo mamiliyaridi aboneka mu bikorwa vya FOMI n'ibindi bisata biyegereye. Iri shirahamwe mu ivuka ryaryo havugwa kunyuruza no kugandagura abantu ntihagire amatohoza akorwa, koko nta bakomeye bari babiri inyuma. Iri shirahamwe abaronka akazi batangwa n'abakomeye mu butegetsi, ubwo ni shirahamwe risanzwe. Iri shirahamwe ryaboneka ko ryitwararitswe cyane n'umushikiranganje w'umutekano Arengiyome Bunyoni, ibikorwa vyaryo bikavugwa mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ryari iryande ivy'ukuri. Rimwe mu matazirano Nkurunziza yahawe akiri ku butegetsi yari ndimwo. Iyo havutse ihinguriro rishasha canke ishirahamwe ry'ubudandaji rikomeye, bene ryo bategerezwa kumamwe imitahe action. Bamwe baramugabira iyo mitahe, ahandi we nyene yarazana amafaranga akagura imitahe. Guhimitaho umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bakomeye bikorwa n'amashirahamwe abashaka gukora atakiyakomakoma, naho yanakora ibitajanye n'amategeko, akanarondera ko leta yabera umukiriya mukuru. FOMI nayo nyene yaboneka gutyo. Abategetsi bahambaye bayigizemo imitahe icihabwa amafaranga y'igihugu bitagoranye, leta inayibera umuguzi mukuru w'ifumbire. Uretse Perezida Nkurunziza, tuza kugaruka ko mu gice ca kabiri ubundi mutegetsi avuga ko yari afise imitahe ikomeye muri FOMI ni General Arengiyome Bunyoni. Bamwe bakanavuga ko ibi biri mu vyatuma Perezida Nkurunziza aburabuza iri shirahamwe mu mwaka w'ibihumbi 2023, mbere akazana n'ishirahamwe ryiwe rihingura ifumbire mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu mwaka uheze, arisangiye n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Murantunge Gervase Nirakobo cyangwa bakaryita branding fertilizers. Nk'uko bivugwa kandi, ubundi umutegetsi yari General Arengiyome Bunyoni. Hari n'ikinyamakuru canditse ko abo bagabo batatu, Petero Nkurunziza, Arengiyome Bunyoni na Ziranotse, bari bafise umugambi wo kugura ihinguriro ry'isukari Sosumo, ariko vyose bikitirirwa Ziranotse. Haravugwa ayandi mazina nka Joseph Butore, Deogide Rurema, Domitien Ndihokubwayo, baba bari bafise imitahe muri FOMI. Abo bose kandi nibo batwara inzego zagira uruhara mu kugene amahera ya leta yaje muri iri hinguriro FOMI. Umushikiranganje w'ikiga ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yatangira uruhusha. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema niwe yafata ingingo zo kugura ifumbire. Uwo tutaronse amakuru amwerekeye kandi yari mu bari mu kibanza cerekeye FOMI ni General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, kuko nk'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu yari afise ijisho kukungene amafaranga asohoka muri BRB. Ubundi mutegetsi avuga ko yari afise inyungu zikomeye muri FOMI ni Colonel Alfred Innocent Museremu. Uyu nawe avuga ko afise amakamyo arenga 15 ajejwe kuguruza ifumbire. Kimwe mu bintu bitangaje n'ingene kandi aba bategetsi nka bose bavugwa ko bari bafise imitahe muri FOMI bahawe amabanga akomeye mu ntango y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, kandi bashizwe mu bibanza bibandanya gukingira FOMI. Abashikiranganje bose bakora mu bisata vyerekeye FOMI bagumye mu mabanga yabo inyuma y'urupfu rwa President Nkurunziza. Iki ni kimwe mu vyari vyerekana inguvu FOMI yahora ifise mu Burundi. Inguvu zariko zirasambuka rero kuva General Bunyoni abogojwe mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Bamwe bati vy'ukuri naho havugwa cyane Ziranotse, nyuma y'izina ryiwe hari ibindi bihangange bikomeye cyane mu Burundi. Ivyo bihangange rero biri mu bihanganye no munsi na President Ndayishimiye, mbere bikanavuga ko mu bitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza. Aho ntawo kwibagira ko imbere ko Nkurunziza na Bunyoni bamera nk'abigaruriye FOMI, hariho abandi bagwiza tunga bari
barafatanije gushinga fomi ariko bigizwayo. Ivyo navyo tukaza kubigaruka ko mu gice kigira kabiri cino nkuru. Gusa nk'uko biriko biravugwa, ihinguriro fomi canke se Itrakomu riri muri Itrakomu bivugwa yuko ryajanye ihinguriro mu gihugu ca Tanzania nyuma yo kubona ko aho bari bariko barapanga kuzamura irindi hinguriro rihingura ifumbire, ubutegetsi bwa President Ndayishimiye bwari bwatanguye kubaburabuza mbere bunabwira ko batoherahira ngo babikore. Aha rero niho umugwizatunga Adeline Gacika batazira ziranotse yoba yaratanguye umugambi wo gushinga ihinguriro rikomeye cyane mu gihugu ca Tanzania. Si ivyo gusa kandi kuko kuri ubu yatanguye no kwagura aja mu bundi burere, aho yamaze no gushika mu gihugu ca Zambia, aho naho agiye gushingayo irindi hinguriro n'ubundi nyene ryegukira Itrakomu naryo rihingura ifumbire ya fomi. N'ibindi vyinshi rero cyane cyane ku mabanga arabana n'ibivugwa kuri iri hinguriro fomi rihingura ifumbire ngaha mu gihugu c'Uburundi ndetse n'abategetsi baba baryenyegeje inyuma, ni mu kanya ntuze gucikanwa n'ayo makuru. Turaza kandi kugaruka ku kungene ziranotse yo bari yarahindutswe n'igihugu ca Tanzania ku masezerano bari baragiranye cyane cyane arabana n'abakozi bari kuzakora muri iryo hinguriro. Vyose rero ukore subscribe canke sabone niba utari wayikora kugira ngo uje urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure. Numuza TV rero Imana ibayezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.